Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Amahoro wanyu mwebwe mwese mwitavye isango ry'amakuru aca kuri radio RPA ijwi ry'abanyagihugu turi ku munsi wa kabiri genekerezo rya kane gitugutu umwaka wa 2022 mbanze ndabashikirize ingingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu asabwa kuva mu gacerere arimwo kugira afashe gukomoreza amatongo abanyagihugu bo muri quartier Kizingwe Bihara muri zone ya Kanyosha komine Muha mu gisagara ca Bujumbura amatongo abo banyagihugu bavuga ko banyazwe. Barasaba ko agatotezo bariko barakorerwa n'abapolisi ko hagarara vuba na bwango hataragira abahatakariza ubuzima abo n'abanyagihugu bo muri zone ya Gatabo komine Kayogoro intara ya Makamba aho bagiriza bamwe mu bapolisi ko batangira amapikipiki kugira bambure ababa bariko bariyunguruza. Nayo inyigisho zijanye n'ibya politike zitangirwa ku mashuri ngo ziteye kubiri n'amategeko kuko ishuri ari kibanza cagenewe ivyigwa byonyene. Muri ano makuru muraza kumva uko bisigurwa n'umwe mu bakurikiranira hafi ibijanye n'indero mu Burundi. Iyi ari incamake mu kanya turinjira mu idonido y'ano makuru. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze. Ano makuru tuhere mu gisata cy'ubutungane ibidasanzwe muri dosiye y'ibitaro Kira. Umushingwamanza wa muganga Christophe Sahabo yaraye akuyemwa akarenge mbere agira ko anasaba imbabazi abo yaramaze imisi ashengeje imbere y'ubutungane yagiriza guhonyanga amategeko no gusesagura ubutunzi bw'ibitaro Kira. Abo nabo bakaba ari Charles Ndagijimana yavuga ko arongoye ivy'imfata kibanza urwego nshingwa ntwaro rw'ivyo bitaro hamwe na muganga Sylvain Pierre Imana yararongoye ivy'imfata kibanza ibitaro Kira. Mu makete Sandra Ndayize yandikiye abategetsi batandukanye amenyesha ko ahevye ibirego byose yareze abo yari karitwarira mbere ko abasavye imbabazi. Amakuru twahawe n'abegereye iyo dosiye amenyesha ko umushingwamanza Sandra Ndayizeye yariko agirwa ko iterabwoba ridasanzwe n'urwego rw'iperereza kuva ku munsi w'Imana. Ni inkuru tuzogarukako. Mu bijanye n'intwaro ingorane y'igitoro mu Burundi irimwo igipfungu n'ibinyoma byinshi bimwe bimwe bishikirizwa n'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru nk'umukuru w'igihugu mu gihe yari yavuze ko urudandazwa rw'igitoro agwifatiye mu ntoke mu kuruha ishirahamwe rya leta Regidezo kubera ngo yasanze abari basanzwe bakora ubwo rudandazwa bahungabanya ubutunzi bw'igihugu mu kunyegeza igitoro hamwe no kutagomba kukizana. Kuri uyu w'Imana ishirahamwe Interpetrol hari naryo ryahora giharije ubwo rudandazwa ryarasubiye gufata mu minwe ico gikorwa. Abatari bake bakaba biyumvira ikiri nyuma y'iyo nkinamico. Idonido na Josiane Muzaneza. Uno musirikina c'est fini kuko muzogera kugiye kuzibira tubizi kuzoza duce tuza dufise brede kwahere. Uwo mwumva ni umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hari mu mpera z'ukwezi k'umunani aho yari karishongora avuga ko atazihanganira abantu bamwe bamwe barajwe ishinga no gusubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu mu kunyegeza igitoro. Ico gihe yanagiriye kamenyesha ko hari abagwiza atunga bakorera mu gisata c'igitoro bagiye guhuza ubwayi abo yise amashitani. Mbere anavuga ko aho bigeze atagisubira kubizera kuko yashimye kwifatira mu minwe ibijanye n'ico gisata vyose. Uburosa amadevize wagiraje kuzana igitoro yari kuvomaho agaciza kuvoma hazomara umwaka atarazana igitoro. Ni warafise igitoro gacakinyegeza ndababwira. Hari umunsi bari bateguye manifestation kwa gatari kwa gatandatu ngo nyegeze igitoro cyose ngo hanyuma ngo abantu bace bakibura wikende gwacha manifestation bashake rero bya 2015. Ho iyo samedi ahubwo ntigitoro cyabonetse. Oya namwe nimwiyumvire umuntu twaye amahera mu kwindwi nuno munsi atarazana igitoro. Mugara twebwe mu minsi tarenga 5 igitoro cyari gishitsa baca baridoga umukuru w'igihugu yatinjiramwo nkande mize hatereza kubibwira twebwe ndababwira mwebwe cyatari kubakoreramo oya ndabwira cyatari gufasha kwirukana abadayimoni nacinda vyikorera
hajya sinde kuraba. Inyuma yaho gato hahavuye haboneka umunyepolitiki avuga ko ari hamwe yoronswa amahirwe yotorera burundu umuti ikibazo c'igitoro cigize ndanse mu Burundi. Pasteur Habimana akaba yari yiyemereye ko ashobora kuronsa Burundi miliyoni zitagenda z'ibitoro ku buryo hasigara n'ikigurishwa mu bihugu bibanyi kandi akazogitanga mu mafaranga y'amarundi. Budakeye na kabiri ishirahamwe Regideso ryaciye ritangaza ko ari ryo rigiye kuza riradandaza igitoro mu Burundi. Ivyatangaje abatari bake batatahura ingene iryo shirahamwe risanzwe rinafise ingorane zikomeye mu rudandazwa rwaryo rw'umuyaga nkuba n'amazi rija mu vyo kudandaza igitoro mu gihe ritagira amasitasiyo canke imiduga bita amasiterne yo kurangura ico gitoro. Abatari bake bakaba babibonyemwo igipfungu gifite ibinyegezwa vyinshi. Kandundura kuri uyu w'Imana bamwe mukuru w'igihugu yita amadayimoni bahavuye basubizwa rwa rudandazwa bari batswe. Kukaba nkako ishirahamwe Inter Petrol ishirahamwe rizwi ko ryiganziye mu Burundi igikorwa cyo kudandaza igitoro ryaraye risubiye kuvuga ko ryafashe mu minwe rudandazwa aho ryavuze ko ryinjije amaritiro ari hagati y'imiliyoni 6 n'8 kandi ko rigiye no kubandanya ico gikorwa. Bisigura ko bababwiza atunganye n'umukuru w'igihugu yaheruka kuvuga ko aribo bateje akajagari bakanahungabanya ubutunzi bw'igihugu aribo basubiye gufata ibintu mu minwe. Ibi bikaba biza bishimangira abavuga ko urudandazwa rw'igitoro rwahawe ishirahamwe Regideso goba rurimwe amahinyu n'ubusuma bwinshi kubera ko ari ingingo yafatiwe mu gifuri kandi mu gipfungu cinshi. Ni mu gihe hari n'abavuga ko ico gitoro ishirahamwe Regideso yari imaze gidandaza coba ari ico igihugu c'u Burusiya cari cahaye Burundi nk'ingabire nk'uko bigaragarira ku rubuga rwa Twitter rwa Radio Isanganiro aho userukira Burusiya mu Burundi yamenyesheje ko bagiye gutanga ingabire y'igitoro n'ifumbire ku Burundi. Aha batari bake bakibaza nimba igitoro Regideso yadandaje ari iyo ngabire ndetse bakanyibaza n'amafaranga yavuye muri urwo rudandazwa rwaco aho yakamanganiye. Narijya havugwa ko igice c'ico gitoro cahawe ishirahamwe Prestige binubwanubwa ko giye gukira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Ishirahamwe ryahavuye mbere rija kukigurishiriza mu gihugu kibanyi ca Kongo. Ni nkuru tuzogarukako. Josiane Muzaneza tugume ngaho nyene mu gisata c'intwaro aho amezi 3 aheze abanyagihugu bafise amatongo muri quartier Kizingwe Bihara ni muri zone ya Kanyosha komine Muha mu gisagara ca Bujumbura bandikiye umukuru w'igihugu c'u Burundi kugira bakomoreza amatongo yabo ariko akabataco arabivuga ko abanyagihugu bavuga yuko bagezaho batabaza umukuru w'igihugu inyuma yuko babonye ko umushikiranganje mu vyajejwe harimo amatongo byananiranye kugira icabafashije. Ni nkuru twateguriwe na Marie Ange Irakoze. Kwigenekerezo rya 29 ruheshi uyu mwaka niho abanyagihugu bafise amatongo mu gace ka Kizingwe Bihara zone Kanyosha muri komine Muha y'igisagara ca Bujumbura bandikira igete umukuru w'igihugu c'u Burundi. Muri iryo kete bamurungikiye bamusaba kubarenganura bakaronswa amatongo yabo ngo kuko kubgabo babona ko bariko baranyagwa. Abo banyagihugu bavuga ko inyuma y'ico gihe cose bandikiye umukuru w'igihugu ataco yigeze abivuga ko mu gihe ari we bari bazeye ko kurenganurwa. Uyu numwe muri abo abitwiganira. Turasabye umukuru w'igihugu kandi akaba ari nawe ashoboye kudutunganiriza kuko yovuga ijambo rimwe gusa. Turizera ko vyoba ko turabona ko hari n'izindi ngingo afata kandi zikaja mu ngiro. Kumbure birashika kigete twamwandikiye ataribonye, nimba ataribonye yubaka kamo adutabare adukomoreze amaparcelle yacu. None rero n'icyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi turatakamvye n'utwumvire udukize abagomba kutunyaga udusubize uburenganzira twanyazwe uzoba mukozi. Icatumye abo banyagihugu bitura Kizigenza ngo abatunganirize ngo nuko ubushikiranganje bubijejwe bwagumye bubaha amasango yo kubashikiriza amatongo yabo nibuheze ngo buyubahirize. Kubera amasezerano yavuga ko baje gutunganya imaca adushikiriza ayo matongo, ivyo ntibyabaye. Barituye ubushikiranganje bujejwe harimwo ivyo gutunganya ibisagara n'uburaro, aho twabwirwa n'uwo mushikiranganje yahora n'uburaro aho yari yaduhaye isango ko mu mpera z'ukw'icumi basangwa twese tugeza kuba twaronse parcelle yacu. Ivyo ntibyabaye ntidutahura ico tuzira kuko amatongo na yacu bwite na yabasokuru na basogokuruza. Hanyuma ivyo leta yadusaba twarabitanze kugeza no musi dutahura vy'ukuri igituma tudahabwa ayo maparcelle. Abanyagihugu bafise amatongo aho mu gace ka Kizingwe Bihara abo bita abasangwa barenga 4,000. Ivyo bikorwa vyo
gutunganya amatongo bita viabilisation bikaba vyatanguye gukorwa na leta kuva mu mwaka wa 2012. Uruganda rwa RPA twarondeye ibiro vy'umukuru w'igihugu kugira tumubaze ibijanye n'iryo kete ndetse nico babivuga ko ariko turabakena. Mari Anje irakoze. Tukiri ngaho nyine muri quartier ya Kizingwe Burundi burabandanya gutsindwa muri sentare ya Afrika y'ubuseruko. Sentare y'iyungururizo y'uwo muryango ikabiherutse gufata ingingo yo gukomoreza itongo riri ngaho nyene muri quartier ya Kizingwe mu gisagara ca Bujumbura abasigwa b'uwitwa Sebatutsi. Uwo muryango wari wanyazwe amatongo na leta y'u Burundi biciye ku mugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB. Onezime dushimagize mwidonido ry'iyi nkuru. Mu rubanza rwashashe kwigendekezo rya 30 Nyakanga uyu mwaka, sentare y'akarere ya Afrika y'ubuseruko yatangaje ko ingingo zo gufuta impapuro ndangatongo za Francis Ngaruko ikongera ikabura leta itongo ryiwe byafashwe n'ubuserukira leta y'u Burundi biciye muri sentare idasanzwe byahonyanze amategeko. Kuri ubwo rero sentare y'akarere ka Afrika y'ubuseruko yaciye itegeko aserukira leta y'u Burundi kwasubiza buno bwango Francis Ngaruko impapuro ziwe ndangatongo canke muguri iryo tongo ifatiye ku gaciro rigeze ko uyu munsi. Vyongeye iyo sentare yategetse ko amagarama y'urubanza ariho n'uwaserukira leta y'u Burundi. Ubwo rubanza rero rwari ruhitiye rubanishwa na sentare y'akarere ka Afrika y'ubuseruko rwahuza Francis Ngaruko aserukira abasigwa ba Evariste Sebatutsi n'umushikiriza amanza kizigenza wa Republika y'u Burundi. N'urubanza rwari rwerekeye amatongo ari mu Kizingo muri zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Nkuko biri mu ikopi y'urwo rubanza, mu mwaka wa 2014 umugwi w'abanyagihugu wo muri Kizingo warituye umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB wemeza ko ari bo bene amatongo. Ico gihe CNTB yari yamirije abanyagihugu maze ivuga nyabuna kwayo matongo yegukira leta. Francis Ngaruko yaciye yungururiza muri sentare idasanzwe yo ku rwego rwa mbere, aho naho ntaco bamumariye. Iyo kopi y'urubanza ivuga ko Ngaruko bitamuciye inkokora kuko yaciye yungururiza ku rugero rwa kabiri rw'iyo sentare, ariko naho nyene ntaco bamumarira. Ubwo rubanza rero rukaba rwahavuye rucirwa na sentare y'akarere ka Afrika y'ubuseruko, aho Francis Ngaruko yari yayituye mu mwaka wa 2019 maze gwakira muri Ruhuhuma mu mwaka wa 2020. Tubibutse ko iyo sentare nyene y'akarere ka Afrika y'ubuseruko ari iherutse guca urubanza ivuga ko ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza caciye kubiri n'amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro ryakomokako. Onezime dushimagize urakenuye. Harakwiye gukorwa igenzurwa ry'ibikorwa birangurwa n'ishirahamwe Regideso. Ivyo ngo ni kubera ko iryo shirahamwe ryama rivuga ko rifise ingorane ariko bikananirana ko ziri butorerwa umuti. Ivyo bishikirizwa na Faustino Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo kugira ngo bashike kwiterambere rirama. Kubwiwe ishirahamwe Regideso ryama mu ngorane z'urutavanako, agasaba leta gufasha iryo shirahamwe kugira rishobore zivamwo. Faustino Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem. Ishirahamwe Regideso rijeje gukiragiza amazi umuyaga nkuba ukwiye mu gihugu. Urabona neza yuko ibijanye n'amazi bigize imisi ari kibazo mu mici itari mike, gisagara ca Bujumbura no mu bisata bindi n'ubu unyi no mu bijanye n'umuyaga nkuba aho barondera abahevye kubaka amazu usanga mu makontere yaraheze. Kabona yuko hari ibibazo bitigera bihera, kandi Uburundi cari igihugu gifise amazi menshi. Uburundi ni gucambere gifise amazi menshi, uravye inzuzi n'ibiyaga dufise amazi meza y'Urusengura azwi kuva kera, amazi meza mu nzuzi amwamwe tuzi gisagara ca Bujumbura. Mugabo urabona ko icyo kibazo kima kihari, ni ukuvuga yuko ishirahamwe Regideso ari kuraba neza ingene gifashe mu bijanye n'ubutunzi, ingene yoba gifashe ari nk'amadeni barifite cyangwa ingene rikora plan d'action yaryo, plan stratégique y'ingene rigenda rirashiraho ivyo bintu, kuko urabona ko mu bintu vya investissement usanga rigendera kwega amaguru, haba mu bijanye n'amazi haba mu bijanye n'amatara, kandi ibisagara ibiki biguma byiyongera. Ni ukuvuga rero yuko ishirahamwe Regideso ni kuraba leta bo bari basoje kuva kera ko hoba audit neza yerekana ubushobozi rifise ingorane aho ziri mu by'ubutunzi, uravye ibyo ritegeza kurangurira abarundi. Ko baravuga amamashira yungurura amazi y'agacatanganyika yo gusubirizwa, baravuze ibintu byinshi, baravuga ibintu byinshi bitegeza gukorwa. Ntawe uzi gushirahamwe Regideso rero bishoboye ku bushobozi bwayo canke leta yoshiramwe inkunga yayo ku buryo abarundi baronka amazi. Urabona nubwo baheruka kuyongereza byo kudanaza igitoro n'ibikintu, kubanza kuraba neza iryo shirahamwe ku bushobozi rifise muri audit nyene rigira plan d'investissement, n'ingene leta ishobora kurikura muri iryo ngorane, kuko ibishobora kubandanya gutyo ni ibintu bidindiza iterambere, bikadindiza abaguzi ko bashaka kwiriza imitahe mu gihugu, bikadindiza ibijanye n'amagara y'abantu. Hari ama ministeri atakaza kuja hamwe arinda gukora
kuja hamwe n'ivyo vy'amazi canke n'ibiki bakaja hamwe kugira ibibazo bishobore gutorerwa inyishu nukumenya aho leta igarukiriza leta nyene administration na ministere na president naho bigaruza nkishira hamwe yitwa yuko yegamiye leta. Ivyo bintu rero byo kwihuta kuko bikava mu nzira muri amafaranga leta ikoresha ku mwaka nyimba ari mu bushikiranganje bujanye n'amasoko ntanga nguvu nukuraba neza cyo butereza gukora kugira ishiramwe regire zori kurakora bidikeza kurangura. Tubamenyeshe ko ku ngorane y'ubukene bw'amazi meza bwari bumaze iminsi bwibonekeza mu makaritie atandukanye ari mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura, ishirahamwe Regidezo rimenyesha ko vyavuye ku vyuma vyaryo byari vyononekaye, ariko Regidezo ikavuga ko ubu ibintu vyagiye mu buryo. Tumira amategato dushe tubandanyiriza amakuru mu gisata c'indero. Inyigisho ziriko zirakwiragizwa mu mashure zitangwa n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD ngo si izisanzwe kubera ko ivyo bihonyanga amategeko mu kutubahiriza ikibanza c'ishure mu gihe ari kibanza kidahangagwa. Ivyo bishikirizwa na Erari Nibizi aharanira agateka kazina muntu akaba nakurikiranira hafi igisata c'indero. Arerekana neza ko uburenganzira bwo gukora igikorwa ico ari cyo cose kw'ishure butangwa n'umushikiranganje aramutswa ico gisata c'indero. Umvirize. Izo nyigisho sizisanzwe kubera yuko bazigirira mu mashure, sizisanzwe kubera yuko zikorwa n'umugambi umwe gusa uri ku butegetsi, iyindi migambi nta burenganzira ifise yo kuja kwigisha. Sibisanzwe kubera yuko ishure ikibanza kidahangagwa. Sibisanzwe kubera harasohotse itegeko ry'umushikiranganje rivuga yuko ku mashuri atabikorwa na bimwe bishobora kuhakorerwa atari bijanye n'ishuri. Barabujije abigisha kuja kwigishiriza mu mashuri, barabujije yuko baje gutangira ivyo bita amakuru d'histoire, ari naco gituma twe tuvuga yuko ivyo bintu atari bisanzwe. Sibisanzwe kandi kubera niyo baroye kwigisha ivyo bintu by'umugambwe babuje abanyeshure gushika babwira abavyeyi ico bamwe bariga. Iyo nyigisho itangwa n'abantu baronse uburenganzira bwo kuja mu mashure bagaheza bakabuza abana kuvuga ico bize mu ishure, no kumenyereza abana kutaregwa. Izo nyigisho rero zisanzwe zikwiye guhagarara. Amategeko akingira amashuri arahari. Biravugwa yuko ikibanza c'ishure ari ikibanza kidahangagwa n'imigambwe, ko ibintu vy'imigambwe bibujijwe mu mashure. Aho rero uwo muntu yoba yaronse ubwo burenganzira bwo kwikora mu mashure nta handi yashobora kuba yakuye ubwo burenganzira atari ku mushikiranganje, kuko umushikiranganje w'indero afise uburenganzira bwo kuringaniza amashure uko amategeko avyemeza, afise n'uburenganzira bwo kubuza uwo ari we wese kwinjira mu ishuri nk'uko yamaze kuvyandika. Ari naco gituma umushikiranganje yari akwiye kubahiriza iryo tegeko yatanze ko atabikorwa na bimwe bije gukorerwa mu mashuri, hari cyo gusenga, hari ibinibi mugabo hariho iryo tegeko ry'uko ishuri idahangagwa. Ivyo Erari Nibizi abishikirije inyuma yaho abavyeyi batari bake bo mu mihingo itandukanye y'igihugu bidogeye bavuga ko hari inyigisho z'umugambi uri ku butegetsi ziriko ziratangwa mu mashure shingiro. Erari Nibizi ni n'umutumire wacu mu kiganiro Ubahuka, ahaza gusigura cane ibijanye n'izo nyigisho za politike ziriko zihabwa abana ku mashure. Tukiri ngaho nyene mu yavugwa mu vy'indero ngo biragaragara ko ibijanye no gutunganya igisata c'indero vyataye kuwa amazi leta ya CNDD-FDD. Ivyo navyo bishikirizwa na Caroline Nditije, umwigisha muri za kaminuza, inyuma yaho umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero atereye akamo abarongoye amashure y'uburaro kwijukira uburimyi kugira ngo baronke ibifasha kubeshaho abanyeshure. Kubw'uyo asanzwe ari n'umunyepolitike ngo n'amatongo borimye ngo yirirwa arihagirwa n'abarongoye igihugu. Kurikire Caroline Nditije. Kumva leta ya CNDD-FDD yubakuvuga yuko kugira ngo abanyeshuri baba mu buraro bashobore gufungurwa bikwiye yuko bakwiye kurima imirima, novuga yuko ari ikimenyetso gikomeye cerekana yuko ivyo gutunganya indero amashuri mu Burundi leta byahitaye ku amazi, kandi yunaniwe gutunganya indero nta kindi kiba gisigaye kuko uri kurahamba kazoza kugwaruka kazoza k'igihugu. Kwa mbere hoho iyo mirima ntayihari ku mashuri henshi ntayihari, naho iri n'utuntu tutubitwe ntica ndikize. Kwa kabiri nta mwanya abanyeshuri canke abarimu bazoba bafise wo kurima kuko bafise amaprograma bakurikiza. Iki naco nuko umaze kubwira abayobozi yuko barimisha bagaca baja mu rudandazwa, ukabwira abanyeshuri ko barima bagaca bata ikigo gikuru co kwiga cabavanye muhira.
ajya amafaranga bahora batanga amajana 9 ntiyarakwiye none urumva bigiye kunyuka hani ibintu ivy'akamaramaza nivyerekana yuko no kuri CNDD byahitaye kwa mazi indero yayihevye abantu bari kubona yuko iyo leta ya CNDD atakazoza igihugu ikeneye kuko indero niko kazoza niyo terambere rirama mu gihugu nico gituma uno munsi Burundi ari yo gucanyuma gikenye ku isi kubera atamigambi n'imigabo bafise y'uguteza imbere abarundi n'abarundi kazi ayo mafaranga baronka mbega birirwa bariba banyura bafise amamiliyoni bakubaka amazu y'amagorofa uraguta amafaranga yo kugaburira abana kubirirwa barihagira amahegitari hirya no hino umukuru w'igihugu abategetsi bakomakomeye kubera iki batorimisha bonyene bafise uburyo hanyuma bagaheza bakashora ivyo bintu canke bakabiha ayo mashuri afise uburaro kugira basahirize ayo mashuri kuri ayo mafaranga adakwiye kubavuga kandi kuvuga yuko abakozi ba leta harimwo n'abarimu bazoheza bakonga imishahara bakaronka imishahara ikwiye ari uko bijukiye kurima nabyo nyene nibaza yuko ari ugutumutwe mbega ayo matongo borima kwisi yaze bazoyakura hehe baheberera akazi ka leta bagende kurima barime hehe uwo yari Caroline Nditije umwigisha muri za kaminuza mu gisata cy'uburimyi bamwe mu barimyi bo muri komine ya Gasorwe intara ya Muyinga baridoga ko bajuragizwa iyo bagiye kurondera ifumbire barihiye mu gihe baba bafashe urugendo runini kugira bashike aho ifumbire itangirwa abanyagihugu bavuga ko kenshi basubizwa inyuma bigatuma bahatakariza uburyo bwinshi idonidona Dani Claire iratwumva abarimyi muri komine Gasorwe batanze avance kugira baronswe ifumbire bariko bagira ibibazo kugira bayironke nkuko bivugwa nabo barimyi ngwiye bagiye kurondera iyo fumbire barabajuragiza bagataha ayo baronse iriko biraba intanga ry'umwanzo Gasorwe birabaje cyane umuntu w'umurimyi kabisa kubona umuntu yaratanze avance y'umwavu mugabo hageze kugombora ugasanga ko aravuga ngo nimutahe ngo ubutike bwaheze birabaje cyane aho usanga umurimyi mu kuja kugombora kugenda no kugaruka ashobora gutanga inoti 5,000 canke 4 hagati ya 4 na 5 mugabo usanga uno munsi aragiye ngo genda ngo ubutike bwaraheze uko kujuragirika rero kandi ngo baba bavuye kure birabashira mu ruhombo mbere bamwe nk'uko amasoko yacu avyemeza babona ko botuma bagura ifumbire kubayironse urumva aho murimyi yaraje bagomba yunguke mugabo gatangura guhomba atanokaranateragira nk'ubu iminsi 2 umuntu amaze kurenza kuri 10,000 Sinimba 8 nimumva ko abantu benshi tuzasanga bareka kuza batanga avance kubera ko babihombera mu bwo buryo abo barimyi rero bavuga ko bababazwe cyane no kubona barihiye muri tubura bo ifumbire bayironka neza ariko abarihiye muri za Kopeke na Poste bagahora mu bibazo basaba babijejwe gutorera inyishu ico kibazo Dani Claire iratwumva tuve mu buraro uko tuje mu manuko bw'igihugu mu gisata c'imibano tubabwire inkuru y'abanyagihugu bo muri zone Gatabo komine Kayogoro intara ya Makamba biyamiriza ingendo y'abapolisi bahagarika amapikipiki bakoresheje ibiti bacomeka mu vyuma by'ayo mapikipiki iyo bashaka kuyafata uretse ko baheza bagasahurwa utwabo abo banyagihugu bavuga ko iyo ngendo ishobora gutuma haba n'abahasiga ubuzima bagasaba abajejwe intwaro hamwe n'abarongoye abapolisi kubategeka kugira ngo bahagarike iyo nyifato ni inkuru ya Eric Niyonzima abo banyagihugu muri zone Gatabo komine Kayogoro bamenyesha ko abapolisi bakorera muri iyo komine basigaye bafite ingendo yo guhagarika amapikipiki bakoresheje ibiti bacomeka mu vyuma vy'izo ngendeshwa ivyo navyo bigashobora gutera amasanganya isoko ryacu muri komine Kayogoro rimenyesha ko mu ndwi heze hari umwana akiri muto baswe guteza isanganya kuko bamwatse moto muri ubwo buryo ivyo bakaba babikora atamwambaro baranga bafise ikibazo cy'amamoto tukakibaza twagisimika ko tukabaza ati none ni kubera iki umupolisi ategereza moto ayitega igiti akagishyira mu masera kugira umuntu agire agasiga cyane ni kubera iki umupolisi ashobora gufata uw'imoto agaca ahenura aho guhagarika kugira bahagarika nyine amasambi ku kuboko mugabo nta mukoresha yabifite abanyagihugu bavuga ko iyo nyifato inyegejemwo ubusuma n'ibiturire kuko bafashe baca bamwaka amahera uretse ivyo isoko ryacu rimenyesha kandi ko mu ndwi heze abo bapolisi baho muri iyo komine bambuye umudandaza ikinga n'igitoro yaravanye mu gihugu ca Tanzania
hariho n'uwo mu hepfo batwaye ikinga rushyashya ririko ibyo avuye kurangura i Tanzania rero yaravuye kurangura agatoro i Tanzania kubera nyine no mu Burundi usanga ata n'igitoro atari barafashe batwara ikinga batwara ibyuma bitatu byose ibana byose rero agafitura shefu wa zone aravuga ati nibamuhe ibintu byiwe bamuhe n'ikinga ryiwe hararahiye urumva abanyagihugu tuba bowe ego Abanyagihugu basaba abajeje intwaro hamwe n'abarongoye abapolisi kubasubiza ku murongo bagakora ku neza iyo bajejwe gucungira umutekano. Uruganda rwa RPA twarondeye Ndagijimana Antoine musitanteri wa komine Kayogoro ariko ntitwamuronka. RPA Mu kiganiro ubahuka cyo kuri wa kabiri tugaruka ku makenga abavyeyi bashikirije batabariza abana babo ko bariko barahabwa inyigisho z'umugambwe CNDD-FDD ku mashure bigako. Ivyo akaba ari vyo abatumire bacu banonoseye ibijanye n'indero y'abana harimo n'abaharanira agateka kazina muntu baza kugira ico babivuze ko. Ikiganiro ubahuka tugishikirizwa na Marie Ange Irakoze. Ubahuka. Haraheze igihe umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD utanga inyigisho ku mashuri shingiro atandukanye ari mu gihugu. Izo nyigisho zitangwa ku banyeshure zikaba ziteye umutima uhagaze abavyeyi barereye kuri ayo mashure bitumwe nuko baharonkera inyigisho zijanye n'uwo mugambwe. Mbega none vyoba ari bisanzwe ko umugambwe CNDD-FDD utanga izo nyigisho ku mashure? Nizahe ngaruka ku banyeshure bahabwa izo nyigisho z'uwo mugambwe? Ikiganiro ubahuka kiza kuremeshwa na Charles Nditije umwigisha muri kaminuza akaba arongoye n'umugambwe w'Iprona utemewe n'ubutegetsi bwa Gitega hamwe na Elari Nibizi umurezi akongera akabaharanira agateka k'abana mu bijanye n'indero. Kuri mikro muri kumwe nanje Marie Ange Irakoze ndabaramukije ndabaha n'ikaze. Uri radio shahuri radio. Nongeye kubaramutsa nkuko mu makuru yacu mwagiye murabikurikira abavyeyi barereye ku mashure shingiro yaba ayo mu ntara ya Bujumbura canke n'ahandi baravuye mu gacerere barashikiriza amakenga nubwo babafise kubijanye n'inyigisho abana babo bariko barahabwa n'umugambwe CNDD-FDD, inyigisho batazi ico zigamije narirya abo banyeshure bazihabwa batemererwa kuvuga ivyo bigishwa bakongera bakemererwa kuzomenya mw'ishure bitagoranye. Kurikira bamwe mu bavyeyi ivyo biganiye iradio RPA. Jewe ndi mu bavyeyi dufise ubwoba bwinshi kuko turabona ibintu bariko barashaka gushiramwo abana ufite twabona amasisiteme ivyo bintu numva yuko ngo abana bafise iminsi babigishirizaho ivyigwa biga hageze ko bataha kuca babwira ngo bari muri sisiteme basigare. Jewe nkanje zirashatse kuvuga yuko cyo umuntu bajya kibibwira nagize ubwoba bwinshi hagenda ramwashitse ivyari vyo wambwira yuko ngo ibintu ngo baje muri sisiteme kandi ngo nibabemera ko yuko bavuga n'ivyo ngo bigishijwe wumva ngo babigisha kuco mugambwe kuko jewe nk'umuvyeyi mfise umwana wanje kuri lycée municipale Nyabagira ya mbere yuko ivyo bintu biteye ubwoba kandi uwo mwana akambwira yuko ngo ibintu ngo babafasilita ngo kuronka amanota meza ngo ari ikibazo ca minerval ngo watararonka amahera ngo barindira. Twebwe ivyo bintu turabona ko ari ibintu n'ukuri atari ibintu vyo gushiramo abana ariko umwana jewe aguma abwira yuko buri bintu ngo arakangwa ari ingorane ngo yagize kw'ishure ngo baramufasha ngo nibamuhane nk'uko ngo bari kumuhana ngo ari muri sisiteme. Ikaguriye hari kenshi ibiganiro cyane cyane nta muntu ari kwigana imitwaro yo mu ruziba vendredi noneho vendredi ni cyose kuko abanyeshuri bataca baterekanwa ibikorwa by'umugambi rero mu mashuri aho bafata abanyeshuri nyine baba abanyeshuri baba basohotse bakaba aribo bahamagarira umugambi ndetse bagafashishwa mu muriro kubaka kandi kujya vuba biramaze igihe icyo bikoze amadarapo amaramanikwa imyambaro yikambarwa ingingo ngiyo ntitwarira kuyakira nabi ivyo nta kindi kintu usanga bigamije usanga bigomba cyose kaza imigenderanire hagati y'abanyeshuri n'abigisha cyangwa ugasanga birimo n'indero nke. Ku Musaga bagera kutwigisha aho guhera muri septième kenshi bigishwa n'abo batwaye imbonerakure mwaka sana icyo kigo cya ideologi y'umugabo kiza gucangwa ubu bafata abo kuri Ecofox nanira mu kinaya kuri Sokari bahageze urabona ko abana bataha saa 7:30 saa 8 na 10 baba bahageze
bagaca bigisha kuva saa 8:15 saa 9 bagaca bagenda kuri lycée municipale Musaga bagaca bavaho bagaca baza kwigisha mugo ngo babigisha nyuma y'uko abana batazi bagaca baza kwigisha kuri lycée municipale Musaga saa 9 kuva saa 9 gushika saa 9:45 abanyeshuri bagaca bataha. Ibyo nibyo nabonye n'inkuru niboneye n'amaso y'iwanje bahera ko politiki yagiye iba kubyagera bikurakurira mu Burundi bakabigisha indirimbo n'ibindi byinshi bigishwa n'abatwara regre dozene muri zone. Charles Nditije yanonosoye ibijanye n'indero akaba ari n'umunyepolitike aremeza ko abo bavyeyi batarira gusema ngo kuko ari ibintu bidasanzwe kumva ko abanyeshuri basigaye bigishwa ivy'umugambwe CNDD-FDD akavuga ko izo nyigisho zigamije ikintu kibi. Kubona umugambwe CNDD-FDD wirirwa urigisha abanyeshuri bakiri bato inyigisho za politike bita ko ari kwigisha systeme ibintu bidasanzwe n'ibintu biteye imbere ubwoba kuko mu bisanzwe mu mashuri yisumbuye cyane cyane abana bakiri bato bari mu w'indwi mu munani nta bya politiki baba baragera kujamwo no kwinjira mu migambwe barabibuza mbere nico gituma atari ibintu bisanzwe kuko naboja kugira bya politiki bakwije imyaka bogenda kubigirira ku ngoro y'umugambwe canke atari ku ishuri na cane cane ko ivyo bituma ari abanyeshuri bamwe basigara ku ishuri bari muri systeme abandi bagataha murumva ko ari ibintu bibabaje biteye ubwoba nico gituma abavyeyi benshi bariko baravyiyamiriza kandi bibateye umutima uhagaze kuko bavuga yuko nivyo babigisha abana babwira ati ntagire ico muryogora ntimubigira abavyeyi urumva n'ibintu biteye amakenga cane kandi bizogira ingaruka mbi nyinshi. Erari Nibizi aharanira agateka k'abana mu bijanye n'indero akaba n'umurezi nawe asigura ko abari mu mugambwe CNDD-FDD barenze ku itegeko ryatanzwe n'umushikiranganje w'indero ngo kuko atagikorwa cemerewe gukorerwa ku mashure kiretse ibijanye n'ishure akavuga kandi ko ishure ari kibanza cari gikwiye kubahirizwa. Inyigisho ziriko zirakwiragizwa mu mashure yo muri Bujumbura cyane cyane ni mu gihugu cose zikwiragizwa n'umugambi uri ku butegetsi mu mashure abanyeshuri bakabasigarana igihe hageze ko bataha. Izo nyigisho sizisanzwe kubera yuko bazigirira mu mashure, sizisanzwe kubera yuko zikorwa n'umugambi umwe gusa uri ku butegetsi iyindi migambi nta burenganzira ifise yo kuja kwigisha. Sizisanzwe kubera yuko ishure ni ikibanza kidahangagwa. Sibisanzwe kubera harasohotse itegeko ry'umushikiranganje rivuga yuko ku mashuri atabikorwa na bimwe bishobora kuhakorerwa atari bijanye n'ishuri. Barabujije abigisha kuja kwigishiriza mu mashuri, barabujije yuko baje gutanga ivyo bita amakuru d'histoire za nyigisho zo ku mugoroba zo gusubiramwo abana vyigwa, ari naco gituma twe tuvuga yuko ivyo bintu atari bisanzwe. Sibisanzwe kandi kubera niyo baroye kwigisha ivyo bintu by'umugambwe babuze abanyeshure gushika babwira abavyeyi ico bamwe bariga. Iyo nyigisho itangwa n'abantu baronse uburenganzira bwo kuja mu mashure bagaheza bigakorerwa umugambwe umwe ari n'amacakubiri mu migambwe bagaheza bakabuza abana kuvuga ico bize mu ishure. Ivyo ni ukumenyereza abana taregwa. Izo nyigisho rero zisanzwe zikwiye guhagarara. Ingaruka zishobora guturuka kuri izo nyigisho yaba kunyifato y'abanyeshure canke ubumenyi bwabo ngo ni nyinshi cane nk'uko bishikirizwa n'umwigisha muri kaminuza. Charles Nditije agahanura abategetsi b'u Burundi kwikubita agashi bakavavanura n'iyo ngendo igayitse ngo kuko atakazoza keza bariko barategurira urwaruka rw'u Burundi. Bwa mbere hoho kuvyerekeye inyifato nuko biteranya abanyeshuri bikazana icuba kibi hagati y'abanyeshuri eka mbere hagati y'abarezi bamaze kugira bati mwebwe kubera muri CNDD-FDD ni mugume ngaha abandi mutahe bagasigara bariga ibyo batazi batavuga. Abanyeshuri batari muri ibyo ntibahabwira ubwoba ati mbega bariko biga ibiki bariko babwirwa ibiki bikaca bizana kutumvikana no kwinubana. Kuvyerekeye ubumenyi naho murazi ko indero yatitutse ndaza kubigaruka ko iyo umunyeshuri umaze kumuha amanota adakwiye atakoreye
nta heza ngo ashiremo inguvu agira ati jewe reka nihate nige ngore ibyo bampaye bita amadevoir kugira ngo nk'amanota meza agahita ntaco ko ni muri systeme ko ndibonera kure nta ngorane amanota nzoyaronka ntayakoreye bigatuma rero indero itituka. Ingaruka mbi rero yavyo nuko igihugu kidashobora gutera imbere kidafise abahinga mu bisata bitandukanye. Hariho umuhinga ubyindera yavuze ati ugomba kwigarurira igihugu icari cyo cyose kugira ngo ugishire mu buja ntukeneye kugomora ingabo, ati ni wice indero y'ico gihugu uzoca ugenda ubitoze iminwe kuko kizoba ataco gihagaze ko, ati abantu bazopfa bari mu y'abaganga n'abaforoma ko batazi kuvura abagwaye, ati abantu bazoryana basubirane nko kwera abacamanza batazoba bazi kuvuga amategeko cane cane kubigiye kunyuka kubera n'ubushinga ntayo bawufuse mu Burundi, ati amabarabara ibiraro inzu zosidwa kubera zoba zubatswe n'abantu batafitiye ubumenyi n'ubushobozi bukwiye ngo bitaba engineer, ati nitunga rizosubima nk'ibirenge kubera abazoba bakora mu butunzi atabyo bazoba bamenyereye. Niho rero Burundi buriko buragenda kagirire buriko burasubira inyuma nk'ibirenge kubera akanovera katituse kandi leta ikaba itabishiramo inguvu. Nico gituma twosaba yuko leta yo kwita gashikamenya yuko indero niwo mushinge w'iterambere. Ugwaruka niko kazoza kweza ku Burundi, ugwaruka rero ntaco ruzokwimarira ntaco ruzomarira igihugu. Nico gituma unimbonera kure ziri zirakizura ziba zitukuye zifata abantu ku nguvu, mugabo nta kazoza bafise nabo nyene kubera tabubasha tabumenyi bafise barabahenda, rero nabo nyene bari bakwiye kubimenya. Nico gituma twosaba leta ko yovavanura niyo ngendo igayitse. Mu gusozera uharanira agateka k'abana avuga ko ivyo abategetsi b'uwo mugambwe CNDD-FDD bariko barakorera ugwaruka rw'u Burundi ari nko kuroga ivomo. Elali Nibizi agasaba ashimitse umushikiranganje ajejwe ibijanye n'indero guhagarika izo nyigisho ngo kuko ari wafise ubwo bubasha. Amategeko akingira amashuri arahari. Biravugwa yuko ikibanza cy'ishure ari ikibanza kidahangarwa n'imigambwe, ko ibintu by'imigambwe bibujijwe mu mashuri. Aho rero uwo muntu yoba yaronse ubwo burenganzira bwo kwikora mu mashuri, nta handi ashobora kuba yakuye ubwo burenganzira atari ku mushikiranganje, kuko umushikiranganje w'indero afise uburenganzira bwo kuringaniza amashuri uko amategeko avyemeza, afise n'uburenganzira bwo kubuza uwo ari we wese kwinjira mu ishuri nk'uko yamaze kuvyandika. Ari naco gituma umushikiranganje yarakwiye kubahiriza iryo tegeko yatanze ko atabikorwa na bimwe bije gukorerwa mu mashuri, hari gusenga, hari ibinibi nibi. Ingorane rero nyamukuru ni izihe? Ingaruka nuko hari guhungabanya ubuto bw'umwana. Ubuto bw'umwana no kuvuga yuko aronka umwanya wo gutora ivyiyumviro vya politike ashimye akegamira. Ingaruka ya kabiri nuko bigisha umwana kwitega kuzotorana, kuzoronka inyungu mu ishuri, kuzoronka agateka mu ishuri ari uko agiye mu mugambwe uri ku butegetsi. Bacamenyereza n'abana kudahana nk'umwana, bakamwereka yuko ninjira muri uwo mugambwe agakurikirana izo nyigisho atazoyoberwa, niyo akora ikosa ku ishuri batazomuhana. Aho numva ko batari kubararerera Burundi. Wewe wumva ico gihugu yuko kizogira demokrasi gute? Ko mu Kirundi bavuga bati nta kuroga ivomo. Mwibuke neza abanyeshuri bo muri Lycée ishure y'ikiyaga Tanganyika taraheze imyaka 2, abana barakurikiye ngo bagiye mu by'umugambwe barareka kwiga. Hama hageze yuko batanga amanota, bana baragumuka barandikiranira makete n'abategetsi bararekana kuko abigisha ari babi. Mugayo yo hageze ko batanga amanota, abayoberwa barayobewe, abigisha barabigaramye, umuyobozi yarabigaramye, umuyobozi w'indero muri komine yarabigaramye. Ubu rero nagira nti muri abo bana yuko bokwirinda kwiga ikibanza kitari cyabo, ntihagire ko babanye politike. Abo bigisha babikora bakwiye guhana, abo bandi babikora umushikiranganje niwe duhamagara nababuze nagendere muri ayo mashuri abitohoje ko cyane cyane ko ababibatwara musanga ari bafise ku bushobozi. Ivyo bintu umushikiranganje nimba ariko aravyemera niwe ariko araroga ivomo. Je rero umuvyeyi wa mbere mpamagaye ni umushikiranganje kuko arabishoboye, ndazi ko azi gufata ingingo, ndazi ko kenshi afata n'ingingo zifasha abanyeshuri, zifasha abavyeyi, zigafasha indero. Aho ndahamagaye abavyeyi
barafise inzego bakwiye kuyagiramo. Hariho inama y'abavyeyi, hariho na komite nshingwashuri. Mpamagaye babigisha, mwabigishamo abo bana bariko barononwa muzobibazwa. Mpamagaye y'amasendika, mpamagaye n'ubwo buyobozi bw'ishuri, mpamagaye ayo mashengero, mpamagaye abantu bose bitwa ko bakwiye gutunganiriza igihugu guhera mu nzego zo hasi nibo babona ingene urwaruka rwatwawe mu vy'imigambwe binyuranywe n'amategeko ingene baronse ingaruka mbi kuko imigambwe ni y'abakuze bazi gutora icasi n'ururu. Ndabasabye ivyo bintu bihagarare, mugabo umuntu mukuru wo kubihagarika n'umushikiranganji w'indero. Ni hano duciye dusozerera ikiganiro bahuka cyo kuri uno wa kane gitugutu umwaka w'ibihumbi 2022 cari gishimikiye ku nyigisho zijanye n'umugambwe CNDD-FDD ziriko zitangwa mu mashure ibiteye kubiri n'amategeko ajanye n'ivy'indero. Ndashimiye Charles Nditije hamwe na Yolari Nibizi ku vyiyumviro bashikirije. Ndashimiye namwe mwese mwaduteze yompi, ntibagiye bagenzanje bafashije gutunganya kino kiganiro. Kuri mikro mwari kumwe na Marie-Ange Irakoze naho ubutaha. Ubahuka. Ni kuri kino kiganiro ubahuka tugarukirije amakuru yo kuri no wa kane gitugutu umwaka wa 2022. Nshimire mwebwe inshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi y'abanyagihugu mwafashe akanya ko guteramana natwe bagenzanje umwe wese ku ntererano yatanze kugira no makuru ashobore kuboneka nabo nyene bakenuye ntibagiye n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira. Umanyere ninje ko nari kuri mikro ndabikebanuye ndabifuriza amahoro n'umugisha bitangwa n'uhoraho aho hose muherereye.